kuva hano uja ruguru ndazi ntiba vyoroshe toshaka kutubwire ukuva hano usanga umufasha ruguru ugenda gute Jewe kuva ngaha nduga ruguru musanzwe bye ndashobora kwegeranya ngatike ndakegeranije twege imodoka ari zidoge wacu igitega igitega igiciro cyazo ni 10,000 n'ibikorwa nyabaki ibikorwa nsanzwe nkora ibindi yego abantu benshi barazi yuko naba ndi mu bintu byo kudandaza amayinite ngaha nyene ego nagomvye kuyegereza abakomeye ego okay iyo muri ko murakina sport bagira cyangwa uko bapanga karate ko bapanga gukubita karate umuntu urabishobora kandi bo baba bahagaze nawe uri hasi. Yes guys, uyu ni Vishulov mukali wa live music East Africa. Ukitaka uniite Gucci man hose na uzobukosheje. Sasa Niocell TV ije kubwanyu, ije kubwawe, ije kubganje kuri twese. Sasa amakuru mashasha, amakuru agezweho, ibintu by'umuriro nyene cyo bibona nawe. Ico ndagusaba ni kimwe gusa, kugira subscribe, like na share kugira ngo uzurabona ibintu bigezweho, ibintu bishaje, ibintu nyene vy'umuriro nyene, ibintu navuga biharawe urabibona nawe. Hama rero tushe tubandanya kwimerererwa neza, twigirire umwaka mushasha tumeze neza cyane na Niocell TV. Man! Yes, nkuko vyama cyane nkuko twabibabwiye misi yose hano kuri Niocell TV twiyemeje kubahereza ibiganiro bitandukanye kandi bimeze neza aba mu bisata vyose. Kinogihe tukaba twagize gute twinjiye mu buzima busanzwe, mu buzima bwa misi yose. Umuntu aravuka gakura gapfa, hanyuma hakazogerege turindira umunsi wa nyuma Imana izoza kugira gute kumuzura cyangwa ikaza kumutwarana nabo yagize gute n'ababakiri bazima. Kano kanya hari byo tubona hano kuri nosi bikadukora ku mitima, hari nabo tubona bakadutera ikigongwe, mugabo gerageza kuganira nabo bakubwira yuko bavyisanzemwe canke ivyabashikiye atavyo bazi. Nyita Edison ndayahoze, inayo ni Niocell TV. Kano kanya tukaba turi hano hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho abenshi basanzwe bazi neza na neza abana bari usanga bari mu bibazo bitandukanye, haba mu kurondera ubufasha. Ariko kano kanya tukaba tugize gute, tukaba twatumbereye uno mugabo musanzwe mubona hano imbere ya kamera za Niocell TV. Tukaba twifuza kuganira ku bijanye n'ubuzima bwiwe, ariko imbere yuko tuza kwinjira mu idonido ry'ubuzima bwiwe, reka ntangure ndamusabe yidondore abariko barakurikira ino Niocell TV. Bimeze gute mutama? Yego je imeze neza kweri, mu buzima imeze neza, ndashimira Imana. Urakomeye? Turakomeye, turashima kweri. Utangura widondora abariko baradukurikirana. Kiye kwidondora kwanje, mu buzima bwanje mbayeho neza kweri, ndashimira Imana. Nimo mirimo yanje nkora bisanzwe ndashima kweri. Yego ku mazina yawe bakuzi ku mazina ya gute? Amazina yanje beshi banzi ku izina rya Majambere Juvenal. Yego. Okay, Majambere Juvenal, twagusanze hano mu gisagara ca Bujumbura. Ushobora kutubwira neza hano mu gisagara ca Bujumbura uko hashitse? Kiyo mu gisagara ca Bujumbura kuntu hashitse, ana mibereho yanje narize ishuri, maze kwiga ishuri, hanyuma ubuzima buranka ndamugara, maze kumugara ruguru bicabirana na ngene niga. Wotubwira gato imbere yuko tuza gushika ku bijanye n'ishuri, ibi bijanye na buno kumugara kwawe vyavuye kuki? Warugeze mu wakangahe? Kumugara kwanje nari ngeze mu mwaka wa 3 primaire. Yego. Hanyuma maze aho waba mu ntara yihe? Nama mu ntara ya Gitega. Igitega muri commune Bukirasazi. Hanyuma maze kwiga amashure ngeze mu ishuri ya 3 biranka ubuzima burahinduka ndamugara. Byavuye kuki Majambere? Maze kumugara ni igiti cyanguyeko. Yego. Ico giti cyagukuyeko uri gusenya wari mu biki? Oya. Iyo biti babaza mw'imbaho ku mabarabara, nawe uranye kigira kigo cyakingwako uri kurarengana. Yego. Amaguru acacika mwako kanyene canke bahavuye? Ako kanya amaguru ntiyashotse akika. Nakeye ngenda ku bitaro. Ngiye ku bitaro, hanyuma maze kumara y'imisi bishya biranka nyene bayavura, cyabona yuko boyaca kugira ubuzima bubandanye. Yego. Abamaze kuguca amaguru urumva wari ukiri muto, woshobora kutubananiza ukatubwira
uko ubuzima bwakomeje nyuma yo gucika amaguru. yewe mbere yo gucika amaguru ubuzima bwanjye ukuntu bwakiye bukomeza one ishuri ruguru ya Kinani na urazi kwiga ahantu kurengene yuko hagoye naciye manuka Bujumbura kinja kwiga ahantu bita Kumyaka biga. Ahi Bujumbura wahamanutse gute? Nabagira neza bakuzanye n'umuryango wakuzanye byagenze gute majambe? Ahi Bujumbura ukuntu hamanutse hariho mwene wacu yari ino niwe yamanukanye ahi Bujumbura kugira nige nawe akazi yarasanzwe akora bimera nk'ivyanka ku kazi hanyuma cyo munanira nyene yoza arande parasa ngenda ku ishuri ko nonyene ni hari hafi cyo bigenda uko igenze uko njya mu buzima bwo guparika imodokari. Ibyo guparika imodokari wabitanguye ufise imyaka ingahe? Ivyo guparika imodokari nabitanguye mfise imyaka 15. Yego ufise imyaka 15 ushitangura mu byo kuza guparika imodokari hano mu gisagara ca Bujumbura. Tashaka kutubwira ukuntu ukora kano kazi kawe ko tubona abakomeye birabagora mu ugasanga wowe utagira amaguru hariho guri kurakora vyananiye abafise amaguru. Kano kazi ukakora gute bwana majambere? Cyene ukuri kano kazi ndagakora neza mbere biteye n'ubwo nabo subinye bafise amaguru kubanka kubera ndakora neza kweri uko shoboye. Twacha kutubwire intambamyi canke ibibazo wahuye navyo gitangura kano kazi wahaza gute wari ufise agakinga byari bimeze gute? Cyo bibazo twahuye navyo nkitangura akazi guparika imodoka nta kinga nari mfise nagendera hasi. Wagendera hasi? Yego. Uva muri quartier yihe uza hano? Nava muri quartier Mutakura. Uva ku Mutakura uza hasi na bisi kanyurukiriza ku isoko cyamanuka ku kazi ku mirimo yanje ndi hasi. Yego. Okay. Ku kazi karatanguye urumva ko bitari byoroshye nta kinga wari ufise waraja gufata bisi abantu bakubona gute mu misi ya mbere uriko raparika imodokari? Mu misi ya mbere abantu benshi baragira ubwango ngo bazongonga kemwe nkishiramwe wari wese yo vyibaza. Ego wari wese yaravyibaza mugabo ubu kubera abantu baramaze kumenyera nta muntu umwe yubaze ko yava ngonga kubera nawe nyine arabona yuko nkirebutse cyane mu vyakazi. Ego uratanguye uragakoze ubona ko abantu uri kuraparika imodoka banaguhereza agafaranga na cyane kuba warangiye ikibanza. Turacha kutubwire muri kano kazi amafaranga yinjiza gute? Amafaranga ukunda yinjiza ego ari nk'umuntu namuparitse nkamurabira agahura imodoka ari yiwe nta muntu umwe yikozeko ashobora wenyene ko nta giciro tuba twavuganye arashobora kubona icyo tuba dukwiranye. Ego nta giciro muvugana amafaranga kenshi usanga utaja musi canke bataja musi mu kuguhereza hajya mu guparika imodoka ari nangahe majambe? Yaye icyo no bavuga amahera kwera sinabavuga ngo hari uwumpaye cyangwa uyu umwe wese atanga yo yimvire. Ntibirashika bakagenda bataguhaye na 10? Birashika hari abagenda batayampaye kubera hari naho mwanya atayabafise. Ego okay. Birumvikana kano kanya haruhande y'amafaranga usanzwe winjiza hano arashobora kukubeshaho? Ego arambeshijeho mbere nambesheho narubatse n'inzu. Ego narubatse inzu ruguru hari igiteganye ni bukirasazi kumuhana. Ego ugeze urumva tatunze umuryango. Ego usanzwe ufise umuryango? Ego ufise umugore n'umwana. Duvuga ko ibintu bimeze neza turashaka tuce twinjirana cyane kubijanye n'ukuntu wageze aho wubaka inzu kuko turazi kenshi abantu musanzwe mugendana ubumuga hari igihe mwinubwa n'abantu bishobora kuba byaragushikiye. Turashaka kutubwire uko urugendo watanguye gukoresha wagenze ibibazo wahuye navyo na cyane uri kurarondera inkumi mwubakana. Cyewe ibibazo nahuye navyo mbere ahubwo jewe mbere ego naho byanshikiye nkamugara mu isanzwe imigisha narayigumanye kubera mw'ico gihe mugaye abantu benshi bagumye bankunda abo n'umwe yaranyikumiriye koko niwe natwaye vraiment nakwikumira na gatonya yo baregeza nyereka. Yari uhari nyine ku gatumba? Ego ukimucagura nta bibazo wahuye navyo akubwira ati je ntidukwiranye niwe wenyene wacaguye igambira caremera canke hari abandi bari banze guhakanira? Je rero nabona reheje pye nyene nabanasa nuko nabona arabase kubera we niwe wabanse. Ego byagenze mbona nabona nanje wundi yuko ari we yari umaraso wanje. Ego nibo bari kwikwegera ko hanyuma arababwira ati je wapi yatinda afise wundi. Uwo wundi turashaka kutubwire utangura kumucagura umubwira ko umukunda yavyakiriye gute? Ego yavyakiriye neza yarambwiye ati wewe nyambye cyiyumviro gifise
tuhurira ahantu tubiyage neza ntiyitaye uko usanzwe ubayeho oyayi wewe mu bisanzwe yavyakiriye neza ko ari abantu umugambi ifise yarawubona kandi nakwikumira yigeze nyereka okay ngaho murabanye na cyane cyane nshaka kuca ninjira mu muryango wiwe ho ntibagize baturiya muntu ugiye ko atagira amaguru bazokubeshaho gute bizaba bimeze gute turazokesha imiryango usanga kenshi itangura kwinjira namwo na cyane cyane yinjira mu rukundo we ntivyagushikiye yaye nabo nyene bavyakiriye neza kuberi nta numwe novuga ngo yaregeze yiyumvira ngo nanzeko aya nabandi babeshe kino gihe mubanye gute n'umufasha wawe tubanye neza cyane kuberi mbere urukundo dufitaniye yaba beshe abantu bubakanye ariko bafitanira abandi byari byiza gose byari byiza gusumba nuko mufise umwana w'imyaka ingahe umwana w'umwaka umwe yego uvikana ko mwubakanye vuba sikera cyane sikera cyane gusa naratevye ku muronka mugabo urumva imyaka irahakiye mikenya mugabo naratevye imyaka ingana gute imyaka 4 imyaka 4 byaragoranye gato mugabo mu nyuma Imana irabacira inzira Imana yaratanze agahengo uruduga ryari majambere kuva hano uja ruguru ndazi ntiba vyoroshe toshaka kutubwire ukuva hano usanga umufasha ruguru ugenda gute Chewe kuva ngaha nduga ruguru musanzwe bye ndashobora kwegeranya ngatike ndakegeranije twege imodoka ari zidoge wacu igitega igiciro cyazo ni 10,000 10,000 rero urumva bye mbonye ndose nivyo 200 Mugara baye kwitongo akina kimwe ngoza ndashobora gusimba nkamuramutsa yego okay urashobora gusimba ukamuramutsa nko nabwiye bariko barumviriza Yose TV ubuzima buriya hajya hari ukuntu ushobora kubushira mu nzira bikagenda neza ugakora amaboko mu mpuzu kamatiriko turabwira abantu usanga kenshi babanebwe uyu ntiyahise nko gusega naco kibazo nagira cyo ndamubaza hari benshi baba bafise umuga nkawe bwana majambere baca bahitamo kuja kwibarabara gutega amaboko mugabo wese ivyo ukora ugira utireka mfungure ico mbiri yakuya bajya abantu babwira iki nakuri ibintu byo gutega amaboko umuntu ndabona yuko biranagoye kiye gutega amaboko umuntu vraiment nta muntu n'umwe bihanura ngo bigumemwo umuntu umwe wese yozararaba kiyongonganya mu byashoboye amaronko menshi akayaheba ko amaronko menshi aziba amatwi umuntu yoga ivyo ashikiriye mugabo abiri yakuya akafungura ivyo abiri yakuya amajambere hari uruhande yo guparika imiduga ibindi bikorwa usanzwe ukora cyangwa usanzwe uzi gukora mu buzima bwa misi yose n'ibikorwa nyabaki ibikorwa nsanzwe nkora ibindi yego abantu benshi barazi yuko ndi mu bintu byo kudandaza amayinite ngaha nyene ego amayinite sanzwe ndayadandaza nabo mariking imodoka hari baba banyimye ndavuga ati ndafisa kandi kazi rero karinjiza ego numvikana ko hano mu gisagara cya Bujumbura ubangikanije ubuzi bubiri udandaza amayinite ukongera ugaparikinga imiduga ego haruhande yaho kinshi yo muri mu buzi nk'ubu hari igihe mugira ico musaba na cyane cyane bivanye n'ukuntu umwe musanzwe mubayeho n'ikihe kintu uvuga ati je nusaba leta iyo dukorera nka twibwe tumugaye hari benshi bagira batebana twibwe reka tugire tubasegeshe abana batereka tubagumize muhira mugabo we nk'uwakuye amaboko mu mpuzu niki kintu usaba leta kintu kuri ikintu novuga ikintu novuga je gusa ikintu mbona mu mutwe wanje kiriyo kandi guma kiza imbere yego ni ikintu cyo kuduza umutahe uko umutahe umaze kumbana munini anako n'amayinite yuko no yaheba nkadandaza ibindi bintu byo bizana inyungu gusumbya amayinite yego ibintu ushoboye kudandaza nibiki bwana majambere haruhande yibusanzwe ukora pye haruhande yibisanzwe nkora ibyo mbona yuko hari ibintu byinshi urabona amarimi kashi amayiko kashi ibintu bisaba umutahe ubona yuko bishi hari abantu baza ngo bakeneye kurotira cyangwa bakeneye bahamahera ibyo nishobora kubyinjira udafite amahero cyubaha yego okay nk'umutahe majambere yifuza kugira yumve ko yicaye atuje ameze neza n'umutahe w'amafaranga ngahe umutahe nagerageje kumviriza abandi mukorana cyangwa abandi bakora burya buzi kugira ngo yumve ko ariko arakora neza muri bya rimikashe na iko kashe abariko arakoresha amafaranga ngahe nabikubwiye yuko musanzwe ubumuga ni mu mutwe hamwe novuga ngo no bankeneye amahera menshi kuko nk'ibintu vya iko kashi urazi ko hariho nk'abantu bashobora kuza ngo nkeneye 500 iyo yose n'amahera mu bisanzwe
uvuga ati urayafise hafi niwe uvuga ati uriko urakora akazi neza. Yego okay, ushobora kuvuga ati ndonse umutayi ibihumbi 500 noba ndiko ndakora neza cyane gusumba. Aho urashobora kuba uri ku kazi kubera utanguye neza ibisigenda vy'umutayi ukiduza uri ku murimo na cyane ugatora ukabika inyungu ibintu bikagenda neza. Okay, ni majambere haruhande yaho amatwa nsumira ngo hari yindi mikino ya siporo ushoboye? Ego Kenda shoboye nsanzwe nkina nyene kuko turamaze kubona abantu mumeze nkamwe, hari habakina umupira, hari habakina izindi siporo zitandukanye jidon iki mugabo bakabikora mu buryo nyene baba basanzwe barimwo. Wewe nka majambere usanzwe ushoboye iki mu bijanye na siporo? Kiyewe siporo yo wanje mu sanzwe nkora mirimo yanje ni siporo ibintu vya karate. Ego ibintu vya karate, umukino wa karate ndawitaho cyane kwene waje mu marasi wanje. Ego ikarate uramaze kuja mu mahiganwa? Ya nta mahiganwa ndajamwo, amahiganwa ndajamwo kumbure ngira ngo sinzi ngandi kubera atabandi bantu baba mugaye bavyiga ko je twigana n'abakomeye. Wigana n'abakomeye? Kubera ko wagiye kwigana n'abakomeye kandi usanzwe umugaye? Nikuyemo kwisuzugura nagomvye kuyegereza abakomeye. Ego okay, iyo muri ko murakina siporo bagira cyangwa uko bapanga karate, ko bapanga kubita karate umuntu urabishobora kandi bo baba bahagaze nawe uri hasi? Cyenda gerageza ndashobora kugira ivyo shoboye nyene bijanye n'ubuzima ndimo. Ego nkuntu mbandi hari ibintu ushobora nyene nyene mbandi. Kinogihe ufise sentire ya gute? Ufise sentire verte. Ufise sentire verte. Umva ko ibintu biba bimeze neza. Haruhande y'ivyo abasanzwe akora mu buzima bwa misi yose asanzwe anagira siporo, kandi haruhande y'iyo siporo urumva ko afise n'indi ntambwe amaze guteraho kuri sentire. Ariko hano hariho mahiganwa cyane y'abamugaye aho raba nibaza ko ico canke igihe jo wumvise aho bibera ugenda nawe ukipima mu bandi. Ego amwe mu bwo butumire ndaborose muno ogenda. Ego kandi urumva kutomara amazi igihugu ugisirukira neza? Sinokimara amazi mbere benshi bambonye ndazi abona tanga. Ego okay, hari hano ubona tangara. Kino gihe mugabo turashaka kumenya uva kumutakura uza hano uracazana kwa kone nyene na bisi bimeze gute? Ubuzima ntiburahinduka? Imana yarameze agenda ronka ikinga. Ego kandi narikuye mu bwo buryo nyene mu bwo buryo bwo guparikinga imodoka hari kuko ikinga narose nariguriye umuntu yarasanzwe amugaye kumbura uwo umuntu ariguriye ngira ngo uwo muntu yaba arifise biba yaritavye Imana ndari mugurira. Ikinga ufise ni ryo waguze amafaranga ntabwo ari ryo waronse kumfasha? Yayi niryo naguze amafaranga. Numvikana uva kumutakuruza uzana ikinga hanyuma uva hano ukongera ukaja kumutakura ukagenda n'ikinga. Haruhande yo gutunga umugore n'abana ruguru cangira amatsiko y'ikindi kibazo cyo kumenya ukuntu uri hinzu ikishirwa amafaranga uca hano mu guparika imiduga n'amayinite cyane. Nego okay, birumvikana uva ko ibintu biba bimeze neza, kandi haruhande yaho nta kindi dukora kuri Yose TV atari gutera intege aba bari mu bihe bitoroshe, aba bari mu bihe biba bidasanzwe. Twabwira bati mukomere kandi mwongere mukomeze kugira ivyizigiro, ejo ni heza kandi birakunda. Majambere asanzwe asenga? Cyende umukirisu kweri. Usengera hega majambere? Sengera kuri Saint Michel nsengi ya mbere. Ego kubiri kuza gusengera kuri Saint Michel kandi bakumutakora duzi ko hari handi ma eglise ahegereye. Ubu ndafise kinga ndiyunguruza. Ego uri yunguruza. No kuvuga uvuye ngira gusenga ucungera ukaza muri kakazi kawe nyene? Ego okay, birumvikana. Turashaka kumenya majambere aruhuka ryari mu ndwi? Mu ndwi ndo avuga ati ndiwe muhira no musisi nkora. Piye kwirirwa muhira kwanje nuko nabangwaye. Kiye nguma ndondera igihe cyose. Ego nuko wa Mungu buri ngaha. Ego okay, majambere aduga ryari kuri umugore n'umwana? Mu mezi 3. Mu mezi 3? Ego mu mezi 3 aheze utuza kuri umugore n'umwana. Ego Kyaseruko umva ko ibintu biba bimeze neza. Haruhande yaho abariko baradukurikirana muri benshi cyane hano mu Burundi, hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hanze y'igihugu muri ko mukurikirana Yose TV. Abantu nk'aba baba bakeneye ubufasha. Majambere sinibaza ko hava yanka nko havagira ati nanje hari ico nkeneye gukora kuri majambere kugira ngo yisununure. Nibaza ko bufasha ubwakirana ugweze?
ego noshima kweri kurumva abareka ntera intege uwo muntu ego akagutera intege mu vyasaba cyane mwavyumvise we ntavuga ati je sinkeneye umuntu amfasha mbwira ngo genda wicare genda ugire gute nkeneye umuntu amfasha mu kazi kanze mba ndiko ndakora ati kino gihe icoma nk'umutahe yumba amajana 5 ilaki zitanu kugira ngo nkomeze urudandazwa rwanje rw'amayinite vya limikashe na ekokashe ha ruhande yaho ati sanzwe mpari kimiduga hari gihe bampa canke ntibampe mugiye batampaye cangira gute cyane ikora mu buryo buke nsanzwe ninjiza kuri limikashe na ekokashe bariko baradukurikirana nibaza ko abantu nk'aba baba bakeneye support baba bakeneye kugira gute gufasha mukababa hafi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza mu buzima bwabo bwa misi yose uyu ni majambere hari nabandi bashobora kuba bafise ubuzima nk'ubu nabo nyene bakeneye ubufasha mugabo kano kanya majambere akubwira ati ntunze umugore n'umwana ndakeneye ubufasha hanyuma kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza majambere duheraheza kino kiganiro turiko turakorera ngaha kuri Yose TV akajambo bobwira abarundi na cyane cyane uko twatanguye umwaka wa 2021 namwe muri mu bipfuriza umwaka mwiza abarundi n'abarundi kazi umuryango ndetse n'abari ko baradukurikirana ugira akajambo babwiye ego abantu bose biko baradukurikirana bipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2021 ego tuze turonkemwe imigisha n'abandi bana ego okay kuba keneye gufasha amajambere boca kukanimera ka harafite telefone ushaka kundondera ushaka nomero 79 338 76 ugasubiramwo 79 338 76 okay aho kanimene kusanzwe ukoresha kuri limikashe ekokashe hari wogira ati kameme ndakeneye kumuterera akantu aka kanomero ka 79 naka ekokashe limikashe nayo barayugaye sindayugurutse gasanzwe kanditse ku mazina yahe Majambere Juvenali niko kanimero kanditse ko nibaza ko baba bafise umutima wo kuba hafi abantu bariko barakora support murahiza mukayicisha ngaho kuri ako kanimero yatanze Majambere nta kindi nokora atari kugushimira ku kanya waduhaye kuko wari kurakora twagusanze uri kurapambana amatura gusaba ati tuganire tuyage kugira ngo dushingire intahe abarundi kazi bari hano mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu emwe ntiwatugoye watubwiye ati nta kibazo reka twiyagire Majambere ndagushimira cyane ego murakoze gushimira nabege ndabashimiye ko dukoranye ikiganiro neza ego nizere ko nitwagaruka tugukenera ko yandi makuru yaduhereza na cyane cyane mu kuntu ubuzima bwawe buzo ko butera buje imbere ego ubuzima buriko baraje imbere muzogaruka tuyage ndababwira ngene ibintu vyifashe ego na cyane Majambere Imana iguha umugisha kandi Imana igukomeze gukorera ibitangaza ndetse n'umuryango wawe yari Edison ndayahoze nkaba nari kumwe na Arkan hariya neza kuri kamera ariko ndabibutsa ko mwokomeza kugira subscribe ndetse na like and share na commentaire kugira ngo mukomeze kutubwira ibiganiro mwamwifuza ko tubashikiriza ku mwanya hano kuri Yose TV abarundi ndetse n'abarundi kazi bari hano ku butaka bw'Uburundi n'abari hanze y'igihugu abanyarwanda abatanzania abakongomani ndetse mu bihugu bitandukanye bigize East African Community mwese reka tubabwire ko tubakunda kandi cyane ciao woza twarahinduye systeme na strategy muhira ducana amatara nitugicana buji hari kera ata makara twacana ibitiritiri kwishure nkatonda niyiziye kundidiri hageze karuhuko nkajya ubugari bukaranze abo ntibagiye ko naraye ku buriri bushinze hari kera yewe magic soldier right here ndabatumiye abafans banje n'abafans b'umuziki ndundi kuraba canke gukurikirana TV yanyu TV yacu ariyo Yose TV izo zirabaha ibintu bishushe bijanye no muziki wa Buja Flavor kanda subscribe like na comment let's go.